tubaramutse tubifurize amahoro y'Imana n'abantu, amagara meza n'amafaranga. Bagenzi, uyu munsi twagendeye ahantu hari umworozi wa kijambere, aho yasanzwe yoroye ibitungwa vyiza cane, ibitungwa vy'impene. Ariko uyu munsi siwe tugiye kuyaga n'umuveterinere asanzwe azivura, atubwire ukuntu ashobora kubona ingwara, ukuntu abona ibitungwa biba vyifashe, amagara yavyo, ukuntu bimerewe muri rusangi. Agomba aturamutse, yongere aramutse abariko baramukurikirana, abidondore, araza kubabwira vyinshi muraza kumwumva. Turamuhaye ikaze, karibu cane. Turabaramukije cane nyakubahwa mumenyeshamakuru n'abariko baratwumviriza mwese turabaramukije. Uyu muntu asanzwe yoroye bino bitungwa nuwo ku gatumba asanzwe mvukako, asanzwe maze ari n'umuvyeyi wanje. No musi rero nkaba naje gukurikirana amagara ya bino bitungwa. Ni ibitungwa vyinshi bitandukanye, ariko uno musi turiko dukorera ku gitungwa c'impene. Yego, aho yabonye yuko itameze neza, turabiye ku rukoba rwayo, turabiye no kuko igaragara, kuko iboneka ku bukerebutsi bwayo, tubona isa n'iyijonjogoye. Yego, nivyo dukorerako ino musi. Aratubwiye neza yuko aza gukorera ku bijanye n'igitungwa c'impene, aho aje kuraba amagara yacu ko yifashe neza. Ariko ku batakuzi, amazina ninde, muvuka hehe, musanzwe aka kazi musanzwe mukarangurira hehe imisi yose? Ku mazina banyitwa Musavyi Aburahamu. Mvuka ku mutumba wa Bukirasazi, komine ya kera ari nayo y'ubu ni Shombo, intara ya kera ni Karusi, mu ntara nshasha ya Gitega. Intara ya Gitega yagutse. Intara ya Gitega yagutse. Nize amashure mato mato aha nyene kuri uyu mutumba, aho hari école primaire Kiryama. Bandaniriza amashure yisumbuye muri lycée communale ya Nyabibuye, aho nashoboye kuhagera mu mwaka w'icumi. Maze kuhava ndabandanya nja mu mashure, igice ca kabiri c'amashure yisumbuye, école supérieure, ca niga igisata c'ubuhinga scientifique B. Yego, maze kuyimara ndaciye mbandaniriza muri kaminuza y'Uburundi, aho nize ibijanye n'amagara n'irondoka ry'ibitungwa, ariko nkomereza mu gisata c'amagara y'ibitungwa. Ari navyo sanzwe gufatanya n'iyindi mirimo sanzwe nkora, ndabikorera ubu nyene abankeneye Gitega muri quartier Bwoga, niho sanzwe nkorera ku bashaka nko kusaba ubufasha bwa hafi bwo kuvura ibitungwa canke kubakurikiranira ubworozi. Ndashobora kubakurikiranira ubworozi, nkaboriyanta uko bagaburira, uko bazitunga, isuku n'ibindi. Yego. Aratubwiye neza, yababwiye uko ubuzima bwiwe bwagenze, amashure yiwe yize, iyo yaciye hose. Uno musi rero tukaba tumusanze ari ku kivi. Uno musi tumusanze kuri tere, aho aje kuvura ibitungwa vy'abamutumyeko vy'umuvyeyi wiwe. Uno musi niho ariko aravurira, ariko uwushoboye kumwitura wese ashoboye kumutunganiriza nta ngorane. Ego. Ego, turatangura tugafata ubushuhe kugira turabe ibi bimenyetso bigaragaza yuko vyoba biva ku bushuhe. Hariho ingwara ziba ziterwa n'amabagiteri, hariho iziterwa n'amavirusi. Zimwe zishobora kumanifesta zifise ubushuhe,
izindi zikagumana ku bushuhe busa n'ubwo bwayo bw'umubiri w'igitungwa. Nivyo tugomba tubanze turabe yuko bitoba biva twidentifie ingwara ko yoba ari maladie virale canke bacterienne. Nivyo ngomba mpereko. Fate ubushuhe niciza akamenyetso kagafata bushuhe termometre. Turatanguye. rero uriko urapima ubushuhe ko bigenda gute? Niko bafate ubushuhe turabe ubushuhe iriko. Karapima ubushuhe atwereka amadogere aza gusanga igitungwa c'uwo muntu kigwayeko. Muramubona turi kuri tere, turi muri biro muravyibonera mwese. Ubwo ushoboye kumwitura ashoboye kumutunganiriza akamukurikiranira amagara y'ibiterwa, amagara y'ibitungwa vyiwe. Bitora nimvuze y'ibiterwa ari ay'ibitungwa. Aha turafata ubushuhe tukarindira ikaduha ikimenyetso cy'uko ubushuhe hejeje kubufata bw'igitungwa. Karaza gusona ngira muraza kukumva. Neza na neza muravyibonera, si inkuru y'urusaku, si urusaku. Twarababwiye yuko urwaruka rwahagurutse. Nababwiye turiko turazana ama opportunité menshi, turiko turatanguza kwerekana ivyo urwaruka rushoboye, aho ruriko rurava, aho ruriko ruraja. Na cane cane urugwaruka twibereye mu misozi tutazi yuko hariho abashoboye ibintu, abashobora kudufasha kudukurikiranira amagara y'ibitungwa ndetse n'amagara y'ibiterwa, kuko uno munsi kugira abeho akeneye ibintu vyinshi, ibintu bitari bike. Akeneye ubuzima bwiwe ko bumera neza, ubuzima bw'igitungwa ciwe, ubuzima bw'ibiterwa ndetse n'ibindi bifasha mu kubaho k'umuntu. Uno munsi turi kuri tere aho twagendeye umufundi, umutekinisiye, umuveterinere, umu engineer asanzwe akorera mu magara y'ibitungwa. Ubwo acapima ubushuhe arabe urugero bugezeko, urugero ingwara y'ico gitungwa yabigezeko. Turacarindiriye dufatira ubushuhe bitandukanye no ku bantu. Ku bantu iyo tugiye kwivuza kwa muganga iki gipimo c'ubushuhe bagishira mu kwaha. Ariko ku bitungwa dushira aha muri orifice anal, hitwa aho itera amase, tugatumbereza kw'igufa ry'umugongo, niho dufatira ubushuhe bw'igitungwa. Yego, okay, nibaza ko dusanze igitungwa kimeze neza, gikomeye, kiri ku ntuzeya kuri temperature imeze neza, naho iciye ihinduka kubera nkuye yari kuri 37,2. Kuri 37,2 bisigura ko igitungwa cari kimeze neza, termometre yarayiberetse. Ubu naho muca mukurikiza iki? Ubu naho kubera itaheruka
yatubwiye yuko itaheruka kuvugwa, kandi urabona zirya ubwatsi, araziha n'imifa yo kuvyo yatetse, ishobora gukuramwo imigera. Kumbura ubwo bwatsi bivanye naho babukuye bushobora kuba bwaranduye, bwariko imigera itandukanye y'ingwara. Tuca tubikoresha umuti wa mponyamigera. Dukoresheje umuti wa mponyamigera, tuca twongera twitize niyo benshi bakunze kwitwa ngo ni vitamine, ariko turashobora no kuyita anti-stress, ihangana n'ibibazo igitungwa kiba cagize, cane cane bivuye ku ngwara, cane cane bivuye ku miti iba yarafashe, yashobora kugira na intoxication alimentaire, ivyo yariye bikayimerera nabi, naho turitiza umuti wa anti-stress, niwo tuguma dukoresha ubu nyene. Ubu rero mugomba muyitere anti-stress kano kanya bariko barabara. Na antibiotique munyamigera. Tugomba dukoreshe umuti wa oxytetracycline 5%. Yego. Iravura sida. Ariko rero mu kuvoma umuti turabona muriko muravoma umuti, mu kuvoma umuti nta gipimo muba mufise, mutera igitungwa bivanye, kiraba gifise ibiro, kiraba gifise igikuriro. Ku muti hariko indication, hariko na contre indication. Nk'uyu ni ukuvuga dosage ni 0,1 à 0,15 millilitre par kilo. Ni ukuvuga mu gutera rero igitungwa turagereranya ibiro canke tukagipima. Kuvuga muri identify ibiro canke igihe ufise umunzane dufise umunzane canke agakoresho bakoresha mu gupima ibiro vy'igitungwa, nk'ibitungwa binini binini nk'inka, hariho bitwa metre libre, ugira alentour ya poitrine, abahinga baba baravyize, biba bihuye n'intuze n'ibiro vyazo. Muga nk'akaye turashobora no kugereranya ibiro vyabo, namwe murabibona nk'ubu dufatiye nko ku biro, murabona ko tuba karenza nk'ibiro nka 20. Ni ukuvuga ku biro 20 na ya dosage yacu tuca tugwiza, tukaraba urugero rw'umuti ushobora kuyitera, ntishobora kuyirengereza kandi ntishobora kuja musi, kuko ku rugero duteye umuti muke tuba ariko turongereza ubushobozi bwa ya ngwara. Nyamba wari umugero urimwo, tuba tuyongereje ubukazi, tofuma tugira dose d'attaque, kuko tutaba twapimye neza mu maraso turabe urugero ingwara igezeko, dufuma tugira dose d'attaque kugira twirinde ingaruka mbi zoza. Nivyo dukorera. Ni ukuvuga ngahaye kugira ngire iyo dose d'attaque twabonye ko ari kuri 0,1 à 0,15. Yego. Ngomba ngwiza na vya biro mfatiye ku 200, ni ukuvuga cangira isesi zitatu, mililitiro 3, canke ngire 4 kugira irya dose ndayikwize, kako noja musi sinorenza, nofuma ngira iyo dose d'attaque. Tugapompa umuti. Ubu niwo muti wa mponyamigera, oxytetracycline 5%. Hama dukoresheje umuti w'ubwoko bwa vitamine Vitamax, ariyo anti-stress. Nayo nyene mu kuyigira wibaza kuri vya biro vyose canke Fatira kuri birya biro nyene, nayone irafise urugezo iterwako. Ni ku nka
ni 10 na 15 bibiri cumi na zitanu na 15 ku mpene ku ntama ku ngurube ku mitavu ni 5 na 10 ego ku ngurube ni 1 na 3 ego sese zitatu rero tugomba dukorere ku mpene tuca dukoresha ni ku rugezo rwa 5 na 10 kuri 10 aba ari kirya gitungwa kinini canke gifise ibibazo bigaragara ubona ego ariko turabona twasanze ko kirafungura hano kirafungura ariko turashobora kucongerereza ngira birabona rwose cyane turabibona rero ikindi ntababwiye ku miti ni ukuvuga kuri izi indication haba hariho n'aho umuti uterwa aho hariho imiti yo batera mu nyama hari imiti batera mu rusato hariho imiti batera hagati y'urusato n'inyama hakaba hariho n'uwo batera bacishije mu mitsi hariho n'ibibacisha mu kanwa nk'ibinini ego n'iyindi iba yagenewe gucishwa mu kanwa iyi rero two turakoresha indication yayo batwereka yuko tuyicisha mu nyama ca turaba hari misikre inyama ushobora guteramwo kugira gitungwa ntihagire ibibazo ubwo twokwihenda twawutera ahatariho tuzoba turiko turavura ko tuzoba dutera ibindi bibazo ca ndondera hari misikre imeze neza ntaza nkaha ngomba ntere aha kuri misikre dora kwisi nteye n'inyuma noca fata nica uno ntuzeya uno muzi nunga hari ikimuga kubera precision karatera impene yacu impene y'igitungwa amagara yacu yasanze ameze neza cyane ariko aragihereza imiti y'ubwoko butandukanye yo kugikingira no kugitera ama apeti kugira ngo kigire umuryaryya kibashe kuvyibuha cyane ego turamubonye mu engineer vétérinaire aho asanzwe yarabiminuje no kuri kaminuza y'u Burundi rero uwo shaka kumwitura yaturangiye ko twomusanga Igitega ari hasanzwe karakorera ubunyene muri quartier Bwoga none ubu toba ashoboye gushika aho hantu yokuronka gute nawe udashoboye gushika aho hantu ni ukuvuga araduhamagara akoresheje telefone nimero ya telefone dusanzwe dukoresha ni nayo benshi baduhamagarako kuko tuba tuzi aho umuntu ari mu uwo mwanya naho yiriwe canke naho igitungwa gishobora kugira gufatirwa kuko amagara ntasezerana saya abantu gusa n'ay'ibitungwa badutelefona abadushaka kutwitura tukabasanga aho bari ntidusaba umuntu waze yikoreye igitungwa aho twe dusanzwe dukorera oya ahubwo turamusanga aho mu korohereza aborozi kugira n'amagara y'ibitungwa yabo ntahava asinzikana yego nk'ubuye nje ngaha navuye kuvurira uwundi mworozi ingurube ndabibandanya donc bino bikorwa vyanje ndabikora ndabikunze mpamagarira rero aborozi nabo kwitaho amagara y'ibitungwa vyabo ntibarindire igitungwa kirinde kugira kugwara cane hariho abavyirengagiza bakaza kuduhamagara igitungwa camaze gusinzikara
bisaba yuko dukoresha ingufu nyinshi, bisaba yuko akoresha amafaranga menshi kuko urabona imiti yarazimvye. Ariko iyo acitayeho kare akakivuza kitarasinzikara, turababwiza ukuri yuko tubakorera neza. Ntabwo twakoreye basigaye baratwidogera mu nyuma, ntabwo twakoreye batubwiye ko tubaterera imiti idakwiye, kuko twarumva imyidogo y'abenegihugu y'aborozi bavuga yuko abavuzi b'ibitungwa bafise bamwe uhura batabifisemwo ubumenyi, abandi uhura babaterera imiti idakwiye, kumbure ngira ni uguhangira ibiciro baba barayiguzeko. Ariko twebwe kw'izina ryacu ry'ubunyamwuga tubikora kinyamwuga nyene. Aratubwiye neza, abwiye yuko uwo mwitura wese ashobora kumurondera. Nimero ziwe baze kuzahanga muri komantere ya mbere. Komantere ya mbere niho muza gusanga nimero yiwe, muce mumwitura. Bafise ibitungwa mwese aho uri hose arashoboye kugushikira. Reka tumushimire cane, nimba ata kandi kajambo yongerako, yakoze cane kuduha umwanya, ariko afise ico yongerako n'impanuro ntiyogenda atayitanze. Murakoze. Yego, mu kurangiza reka ndabashimire, shimire mwebwe mwadukurikiranye, mwabonye ivyo dukora, mwanavyumvise ko tubikora. Ndabahamagarira kwitura abavuzi b'ibitungwa, nubwo atoba jewe n'uyundi. Burya iyo mugenzi wawe ariko atera imbere nawe uri gutera imbere. Yego, nongera ndabahanura irya mpanuro nyene yo gukurikirana amagara y'ibitungwa vyanyu mu mwanya ubereye bitarinde gusinzikara. Yego, murakoze. Hama nimero nkoresha muraza kuzibona muri komantere, ariko reka ngenda zibabwira bashobora kuzifata. Ni 68 129 198. Murakoze. Aratubwiye neza yuko uwumwituye wese ashobora kumutunganiriza mu mwanya mutoyi. Rero kugize amahirwe yo kumviriza canke kuraba uno mu veterinere asanzwe abifisemo ubumenyi, asanzwe bikora kinyamwuga, sangiza amande amahirwe kugira ngo ibitungwa vyabo nabwo bikurikiranwe ku mwanya no ku gihe. Murakoze, Imana nibahezagire mwese, naho ubutaha tuzoba dusubira.